Muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo umutwe w'ishyamba wa M23 uravuga ko wigaruriye agace ka Kibumba. Ingabo za FARDC zikavuga ko zicunga ikibaya cya Kibumba. Mu Rwanda harahaguye imvura nyinshi aho imivu yayo yatwaye abantu, bamwe barakomereka abandi barapfa. Mu Burundi hatangiye gahunda yo gukingira indwara z'ibyaduka zifata amatungo cyane cyane ihene n'intama. Mu kugira nzanize impene nuko baduteye akamo kugira ngo tuze kuzikingiza indwara z'ibyaduka ziko zifata ibitungo. Akamwe gituma yitabye nuko nabonye cyagiye yangwara yazifata cyane. Bamwe mu borozi bo mu ntara ya Cibitoke mugume ku maradiyo yanyu. Iki ni kiganiro iwanyu mu ntara. Duhere ku makuru avugwa hirya no hino ku isi mwateguriwe kandi bizwa na mugenzi wacu Aloyize Bigirimana. Aloyize wiriho? Miriwe neza Venice. Turahera kuyavuga ku mugabane wa Afrika. Izindi mfashanyo mpuzamakungu ziriko zirashika mu ntara ya Tigre iri mu buraruko bwa Ethiopia, inyuma yaho impande zigwana zisinyiye amasezerano yo guhagarika intambara. Igisata cyawo nicitaho ibifungurwa PAM cavuze jo ku munsi wa gatatu ko amakamyo yayo yashitse muri Tigreya aciye mu gisagara ca Gondor kiri mu ntara ya Amhara mu gice cy'ubumanuko bwa Ethiopia. PAM yavuze ko ibindi bifungurwa n'amakamyo y'imiti bigiye gukurikira biciye mu nzira zose zuguruye zigana mu ntara ya Tigre. Aya makuru aje nyuma y'umunsi umwe ikamyo zibiri z'ibikoresho byo kwa muganga hamwe n'imiti zishiramwe mpuzamakungu ritabara imbabare Croix Rouge nazo zishitse imekere ku mugwa mukuru w'intara ya Tigre. Mu myaka ibiri iyo ntara yo mu buraruko imaze mu ntambara, abantu bagereranywa ku miliyoni 2.5 baramaze guhunga ingo zabo. Abaharugwa mu mamiliyoni nabo barakenye ibifungurwa hamwe n'ivyankenerwa mu kubaho kwabo kwa misi yose. Muri Somalia leta yavuze ko itegekanya kongera kugurura amashuri mu bice yigaruriye byahoze mu minwe y'umuhari w'iterabwoba Al-Shabaab. Umushikiranganje w'indero muri Somalia Farah Sheikh Abdul Kadir yabwijwe rya Amerika ko leta izokoresha ubushobozi bwose ifise kugira yigishe abantu bose batagize amahigwe yo kwiga igihe kirekire. Abdul Kadir yavuze ko gushika ubu ibice by'abanyesomalia 24% arivyo bifise amahigwe yo kwiga. Iri tangazo rya leta rije haheze indwi zitatu bombe zibiri zitewe ku bushikiranganje bw'indero i Mogadishu, hafa abantu 121 n'abarenga 330 bakomeretse. Igihe ico gitero caba ubwo bushikiranganje bwariko buratanga impapuro z'umutsindo ku banyeshuri 35,000 bari barakoze ikibazo ca leta. Washington, ijwi rya Amerika. Muyavugwa hanze y'umugabane wa Afrika. Muri Irani televiziyo ya leta ivuga ko abantu bitwaje inkoho barashe mu isoko riri mu gisagara ca Izeh ni mu bumanuko bushira uburengero bw'icyo gihugu. Hafa abantu 5 akomereka abasivile hamwe n'abajejwe umutekano. Imvo yatumye ico gitero cyo kuri uyu wa gatatu ejo kiba ntiramenyekana. Irani maze indwi zitari nke mu myerekano no gutana mu mitwe n'abajejwe umutekano. Televiziyo ya leta ya Irani yavuze ko umugwi w'abantu baharugwa mu macumi bakoze imyerekano ku muhingamo weje ku munsi wa gatatu mu bice bitandukanye byo muri ico gisagara ca Izeh nyene. Amakuru ku ntambara hagati ya Ukraine n'Uburusiya. Abategetsi ba leta z'umwe za Amerika, Polonye hamwe n'aba OTAN baremeranije jo ku munsi wa gatatu ko igisasu ca misile caturikiye mu buseruko bwa Polonye caturutse ku ruhande rwa Ukraine. Iyo misile yishe abantu 2. Ariko umuhanuzi mu by'umutekano w'igihugu muri presidency ya Amerika yavuze ko Uburusiya bubifisemwo uruhara kuko ari bwo ntandaro y'ibiba byose mu gutera Ukraine. Umunyamabanga mukuru wa OTAN Jens Stoltenberg nawe nyene yabwiye abamenyeshamakuru i Brussels mu Bubiligi
ko byose biri ku gatwe k'Uburusiya kuko bubandanya intambara muri Ukraine. Uwo mukuru wa OTAN yavuze kandi ko icyo hagarika amasanganya nk'ayo ari uko Uburusiya buhagarika iyi ntambara. Mu gatondo k'ejo ku gatatu abategetsi ba OTAN nabo mu bihugu indwi bitunze bihurikiye muri G7 barabonanye mu nama yihuta yabaye haruhande y'inama ya G20 i Bali muri Indonesia baganira kuri ico gitero. Intumwa y'Uburusiya muri ONU Dmitry Polyanski yavuze ko ico gisasu cyatewe hagamijwe gutanguza intambara hagati y'Uburusiya na OTAN. Inama yahuje ibihugu 200 bikize kuruta ibindi ku isi ya G20 yasozerewe ejo ku munsi wa gatatu. Urakoze Aloyize Bigirimana. Mukomeje kumva radio y'Ijwi ry'Amerika umvikanira kuri FM 104.3 mu Rwanda, mu Burundi riko mirongo migufi ya shortwave kuri metero 1922. Mushobora kandi kumva ibiganiro byacu mukiye ku rubuga rwa internet kuri wa eshatu akadomo radio acuve akadomo com no ku mbuga za Instagram, Facebook na YouTube. Adresse yacu ni wa radio yacu. Iwanyu mu ntara. Tuyagire mwisanzuye kwijwi rya Amerika. Ni kuva kuwa mbere gushika kuwa gatanu kuva izayindwi gushika izayindwi n'igice z'umutaga. Iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara. Muri Republika ya Demokrasi ya Kongo umutwe w'ishyamba wa M23 uravuga ko wigaruriye agace ka Kibumba ku birometero 20 uvuye mu mujyi wa Goma. Ijwi ry'Amerika avuganye n'umuvugizi wa M23 Major Wiringoma avuga ko kuko bari Kibumba, ariko twavuganye n'umuyobozi utashatse ko tumuvuga amazina atubwira ko M23 yafashe ahari amazu y'ubutegetsi bwa komini ya Kibumba, ariko ko FARDC igicunga ahahegereye uhereye mu kibaya cya Kibumba aho papa yagombaga gusomera misa. Umunyamakuru w'Ijwi ry'Amerika Igoma Jimmy Shukrani Bakomera aravuga ko abaturage mu mujyi wa Goma bafite ubwoba urusaku rw'ibisasu bya rutura bikoreshwa n'impande zombi rurumvikana. Mu karere ka Masisi mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru hari impunzi zihamaze hafi imyaka 5 zaravuye mu byabo kubera umutekano muke uterwa n'imitwe yitwaje intwari irwanira muri ako karere. Barasaba gusubizwa mu byabo. Jimmy Shukani Bakomera. Izo mpunzi zivuga ko zimaze hafi imyaka irenga 5 mu buzima bubi mu nkambi zitandukanye zahungiyemo muri teritwari ya Masisi. Izo nkambi ni Kalinga, Luke, Lushebere ndetse na Kibabi ziri muri yo teritwari ya Masisi. Abazibamo bavuga ko bazijemo bahunze intambara z'urudaca zibera muri ako gace k'intara ya Kivu ya ruguru. Aba bagaragaza ko hafi inkambi ya zose zo mu karere ka Masisi zidafite amazu abereye guturamo, bituma benshi muri bihe by'imvura bahatakariza ubuzima. Mu nkambi ya Kalinga iri mu gace ka Rushebere abana babiri baherutse guhitanwa n'imvura nyinshi yaguye mu ijoro ryo kuri wa kabiri. Ibi byemezwa na James Muyeye, umuturage wo muri ako gace ubwo yavuganaga n'Ijwi ry'Amerika. Saa 8 za nijoro ubwo imvura yagwaga ari nyinshi ahitwa Rushebere mu nkambi y'impunzi ihari. Imvura yaguye haza gucika inkangu itana inzu imwe y'impunzi. Muri iyo nzu bari yaryamyemo umumama n'abana be 3. Abana babiri baza kwasiga ubuzima, uwo mumama nawe aza gukomereka cyane, ndetse n'undi mwana ubu bakaba bashanywe mu bitari Masisi. Zimwe mu mpunzi zimaze mu nkambi imyaka irenze 4 mu nkambi ya Luke muri Nyamabuko ya mbere zabwiye Ijwi ry'Amerika ko zahunze ibikorwa by'urugomo bitandukanye bikorwa n'inyeshyamba mu duce bari batuyemo. Iyo mitwe ni nka PSLS, Ndime, Nyatura, Abazungu ndetse n'abandi. Abantu nejo barisha abagabo bakaza barabakona ngo na basi je ku bategetsi ba muno bose bura baje ari delegation yabo baza kutubomora, chef de groupement ba notable mbega bose baje bari delegation baje kudusenya. Yahaya abategetsi baruka amadolari 100 ngo imbunzi ziri mu mbagoye ngo babirukana. Ubwo twabuze iyo tuja, twabuze nimba turaja mu biti twayo.
aba basaba ubuyobozi kurangiza vuba ikibazo cy'umutekano muke muri teritwari ya Masisi bityo bagasubira mu byabo. Turi gusaba kuri guverinoma ya Kongo ni ukubera yahagarara mu birere byacu bibaye nabi bitewe n'imitwe zitwaje ibigwanisho asigaye bakareba ko bazana umutekano wacu tugasubirayo tukongera tugasubira mu buzima busanzwe. Niko naromba siye badufanyije ngufu baturudishe mu mashamba yetu dukamate majembe turime junjari na tatuwi hapa Luke. Turugusaba kugira ngo leta natwe dusubize mu mirima zacu badukuyemo. Ndi kubusaba ngo bwansayidira kabisa bukareba ukuntu bakuramo bari nanjye nginjira mu shamba ryanjye. Tumusifu Emmanuel umuyobozi w'inkambi ya Luke avuga ko ikibazo nyamukuru benshi muri bo bafite nuko bakuwe mu byabo n'abantu bitwaje intwaro bashaka kubanyaga imitungo n'ubutaka bwabo. Ikibazo cy'abana abantu baturutse muri lokalite Mihano no muri Butsike banyazwe imirimo yabo ndetse n'abantu bitwaje ibigwanisho baborozi bakara kuntu babacira urubanza nibe imirima zibaye zabo bagataha mu mirima yabo niba zitabaye zabo bakazirekera abo bantu borozi asigaye umutekano ukaboneka ku baturage kuko bose imirima yose barayifashe zamaze kubibikuyu nta muturage wakandagira ngo abayaje gukora mu mushinga. Depute Sebishimbo Jean Bosco uhagarariye akarere ka Masisi ku rwego rw'intara avuga ko abakongomani barimo guca mu bihe bigoye. Abaturage babayeho nabi rwose nta bufasha na buke bafite. Bamwe barimo gupfa kubera kubura ibyo kurya bakanyagirwa. Turimo gukora ubuvugizi kugira ngo babone imfashanyo ndetse tugasaba n'ubuyobozi nabwo kugira icyo bukora kugira ngo aba baturage babone imfashanyo rwose kuko barahangayitse. Urebye abenshi baje baturutse mu duce twa Kazinga, Ngululu ndetse n'ahandi aho baje bahunze imitwe yitwaje intwaro. Iyi ntumwa ya rubanda yabwiye Ijwi ry'Amerika ko bakomeje gukora ibishoboka byose kugira ngo abaturage bari mu buhungiro bafashwe na leta ndetse hanabeho kurangiza burundu ikibazo cy'umutekano muke uri mu turere baturutsemo. Nibyo ubuvugizi ku nzego zose ni ingenzi cyane kuko urebye abaturage bose bari mu nkambi ya Luke bahunze intambara guhunga kwabo byababereye intandaro yo kubaho nabi ahangaha mu nkambi. Ubuyobozi bwa societe civile muri teritwari ya Masisi buvuga ko nabwo buhangayikishijwe n'iki kibazo cy'impunzi ziri hirya no hino muri ako gace. Baraka Gabriel akuriye societe civile nsha muri teritwari ya Masisi izwi nka Nouvelle Societe Civile iharanira uburenganzira bwa muntu. Uyu ntiyumva impamvu leta itagira ikikora mu kuramira ubuzima bw'abaturage bari mu kaga. Masisi amarira akomeje kuba menshi duhora dupfisha hejuru ibibazo byinshi ngo ko mu byumva ariko urabona cyane abantu bari mu nkambi guturuka amagrupe ya Rumega baho muri Masisi hari abatari basubira iwabo bamaze nk'imyaka 5 bakiri mu nkambi ikiyongeyeho nta bufasha babona. Urabona kuba dufite ngo muri Oso Banyungu ugasanga dufite inkambi 7 ariko imfashanyo ntazo ziboneka kubera ko abantu batapfa kubera iki abantu batasubizwa mu byabo. None se igisirikare cya Repubulika yacu twiringiye tuzi ko gifite imbaraga none se nicyo cyananiwe kugira ngo kije gutraka ari amagrupe ya Rume kugira ngo abaturage basubire mu byabo bakomeze kuba mu nkambi. Tubamenyeshe ko teritwari ya Masisi ifite inkambi z'impunzi zirenga 200 muri sheferi za Bashali, Bahunde, Oso Banyungu ndetse no muri sekiteri ya Gatoyi. Jimmy Shukrani Bakomera, Ijwi ry'Amerika, Igoma. Mu Rwanda haraye haguye imvura nyinshi aho imivu yayo yatwaye abantu bamwe barakomereka abandi barapfa. Minisiteri ishinzwe kurwanya ibiza yabwiye Ijwi ry'Amerika ko imaze kubarura abantu 4 bapfuye. Umunyamakuru w'Ijwi ry'Amerika i Kigali Jean Baptiste Mico Myiza yabonye undi muntu watowe mu muferege mu murenge wa Rwezamenyo mu kagari ka Kabuguru ya mbere. Umubare w'abahitanywe n'imvura ushobora kwiyongera. Muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu ntara ya Kivu y'Epfo mu gace ka Mulongwe hashize amezi 2 nta mvura ihaguye. Abahinzi baratabaza n'inkuru ya Vedaste Ngabo. Aba bahinzi bahinga Kaseke, Mradra, Karongwe na Katanga bavuga ko imwe mu mirima yabo y'ibigori, ibishimbo, amashu ndetse n'imyumbati yumiye mu mirima bitewe nuko kuva ikigembwe cy'ubuhinzi cyatangira imvura itaragwa. Kubera izuba ryenda serikaka cyane imirima yose yononekaye nta kintu na kimwe tugikora. Hamwe rero n'ubuvyo izuba ryo bandanye tubona ko dushaka gupfira mu bana kwera. Michel Kabongo Bongo
ni umuhinzi wo mu nkambi ya Mulongwe igihe yari afite umurima yitwa Kaseke avuga yuko nyuma y'aho imyaka yabo yumishijwe n'izuba ubu ibiciro by'ibiribwa nabyo byaraduze ku masoko. Ibiciro byaraduze bivuye ku ibura ry'imvura kubera twengaha imurongo iwacu ubufu twara tubugura ibigozi bitatu igihumbi ariko no munsi tuvugana ikigozi kikaba kigurwa amafaranga amajana 6 ikigozi cy'ibiharage twaba twara tukigura igihumbi n'amajana 2 ubu naho kikaba kigeze ku mafaranga 2500 umuceri twara tugura amafaranga igihumbi n'amajana 5 ariko ubu twaba tugura 2500 turabona ko ari ibibazo no kuvuga abantu bari biteguye ngo barime kuri sezo A mugabo gushika amasati tuvugana nta mvura n'izuba gusa riguma rituko. Aba bahinzi bashimangira ko bashobora kuzibasigwa n'inzara kuko ibyo basaruraga byari bisanzwe bibafasha mu gihe ingunga bahabwaga n'ishiramwe rya Loni gita ibiribwa ya PAM yabaga yatinze kuboneka, ariko aba bahinzi bavuga yuko ubu batunzwe no gufata amadeni. Iyo mfashanya haseri iza itebye igitebye rero tuca mu gihe tuba twararimye imvura ikanka kugwa ivyo turimye tukabura ukuntu tubironka kubera imvura itaguye tuca dukoresha kuza turajya amadeni. Hari igihe ugenda nko ku mukongomani afise amafaranga akakugurana ugaca ugenda ugacoca umwungukira nimba guha 10,000 cumuha 15. Aya mafaranga rero niyo tuzurahereza abana kugira ngo bajye. Nahimana Mathias numwe mu bahinzi b'intangarugero bo muri inkambi ya Mulongwe asobanura yuko yinjiye mu gihombo bitewe nuko amafaranga yose yashoye mu buhinzi yapfuye ubusa bitewe nuko izuba ryumishije imirima ye. Akaroroje nahora nimbura hagati y'itone n'itone n'inusu y'ibiharage n'ibigori mugabo uyu mwaka ibyo twarimye byose turahombye bikomeye nk'ubu nari namaze kurima ikare 6 kandi ikare imwe ngako kuri babanyi bacu babembe ikare tuyikota ku 200,000 hama ikare 6 urumva n'ibihumbi 120 tukaca tuyirimisha ku 225 ikare 6 urumva n'ibihumbi 105 no kuvuga iminota rero ndiko ndabivuga twebwe ibintu byose twarimye twamaze gutera ibigori ibiharage vyarumye byose vyumiye rimwe. Gusa nubwo mu nkambi ya Mulongo abahinzi baho bavuga yuko imvura itaragwa kuva iki gihembwe cy'inga cyatangira, abahinzi bo mu nkambi ya Lusenda ndetse no mu bindi bice bya Fizi na Uvira bavuga yuko batangiye gutera imyaka bitewe nuko imvura iri kugwa rimwe na rimwe. Vedaste Ngavu, Ijwi rya Amerika, Uvira. Mukomeje kumva radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Dusubire mu Rwanda. Umucamanza mu rukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge ari kumvira mu muhezo abatanga buhamya mu rubanza rwa Dieudonné Ishimwe uzwi nka Prince Kid. Ni mu rubanza ubushinjacyaha bumukurikiranyeho ibyaha byo gusaba ishimisha mubiri rifitanye isano n'imibonano mpuzabitsina. Urukiko rwavuze ko impamvu rugomba kumva batanga buhamya ari ukubera ko rwasanze ibikubiye mu nyandiko mvugo zabo bidahagije. Urukiko rurumva abatanga buhamya 4 n'abakobwa bitabiriye amarushanwa ya Nyampinga w'u Rwanda mu bihe bitandukanye. Ubuhamya bwabo urukiko rurabwumva rwifashishije ikoranabuhanga rya Skype. Kugeza ubu uregwa ahakana ibyaha akavuga ko ari akagambane yakorewe kuva Prince Kid atabwa muri yombi. Amarushanwa ya Nyampinga w'u Rwanda yarashinzwe gutegura ubutegetsi bwabaye buyahagaritse by'agateganyo. N'urubanza rwari rwarapfundikiwe hasigaye kurufataho icyemezo. Ubushinjacyaha bwari bwamusabiye kumuhamya ibyaha no gufungwa imyaka 16 muri gereza. Iri n'Ijwi ry'Amerika. Mu Burundi ishyaka CNDD FDD ryizihije kuri uyu wa gatatu umunsi mukuru w'intwari abatanze ubuzima bwabo kugira ngo igihugu kibone amahoro. Ibirori byatangiriye mu ntara ya Bubanza muri komine ya Mpanda. Inkuru ya Desire Hatungimana. Iyo ndwi yahariwe intwari ihimbazwa ku kivugo kigira giti bahumure. Iyo tuvuye turahazi, aho turi turahabona, dutunganye neza iyo tuja ntituzogwe mu kibira tutazi. Ibirori byo gutanguza iyo ndwi byuguruwe n'inkuka y'imisa yabereye igifurwe muri komine Mpanda intara ya Bubanza. Ni naho hashinguwe abagwanyi ba FDD bamwe bishwe n'igisoda ca leta bagwana, abandi bakaba barishanye hagati yabo kubera gucanamwo kwigeze kwaduka mu bagwanyi ba FDD. Aho hashinguwe rero abo bishwe hari umusaraba munini wanditseko ngo ntihica ubwoko hica ubutegetsi bubi.
Reverien Ndikuriyo umunyamabanga mukuru wa CNDD-FDD nawe nyene yari umugwanyi ico gihe aratanga isiguro y'ayo majambo. Ibi rero gituma bavuga bati n'ico ubwoko cy'ubutegetsi bubi ni kubera abari barongoye abandi batabitwamo neza. Ngira mu madini twumva turiko turigisha tuti umuntu wese w'indongozi ni yame ashishoza ntajane nyabahururu. Nivyo twaratewe mu kibira hanyuma baradusohora ikibira. Mugabo abari baturongoye bashitse aho baruhukira bagiye kubaza inkoho n'ibindi bikoresho barabibura. Bacafata umugwi w'abantu barabica kandi atana conseil de guerre baye. Bahejeje kubica ibyo bikoresho byose yaje bishika. Nico gituma rero twamaze turivuga tuti hico ubwoko cy'ubutegetsi bubi. Uwarongoye umugambi uri ku butegetsi arafite icyo asaba abarundi bose atanumwe avuyemwo muri nondwi yahariwe kwibuka izo ntwari. Umurundi wese nimba ubu ushobora kumara amezi imyaka ujyane ataco winona hari abitanze. Yego urashaka kuvuga ngo ndakaze ngo jewe oya ibuka hari abantu bitanze kugira ibintu bihinduke kubitiza agatima hanyuma bavuga uti basi umwe babiri naho buri mu nzego zinyuranye z'igihugu menya yuko hashitse kubera hari zahindutse ibitagenda neza byose turabibona bigenda neza byose turabibona dukosore rero kuko bajya abantu abitanze bose bavuga bati turakeneye ko abazoba mu Burundi bazobaho mu mahoro n'umutekano batunganirwe mu byabo no mu babo. Biza bigomba Cassien atwara ishirahamwe ry'abakukuruke mu gisirikare ca kera bamugariye ku rugamba amenyesha ko uwo munsi mukuru utategerezwa kwitwa ukuru no munsi. Nukuri ico jewe ntigeze nemera kandi n'ubu ntemera bategezwa kuwita umunsi mukuru uhariwe abahoze ku rugamba kandi ivyo birabaho no mu bindi bihugu aho iwacu ibintu tubifata uko bitari ni hamwe nyene ho kuja barahenda abantu bakabaha intumbero itariyo. Muri iryo shirahamwe babona ko uwo munsi mukuru ufatiye kwikumira. Biza bigomba akamenyesha ko uwo mugambwe utwara igihugu no munsi wari ukwiye kumenya ko ukigwana abo bagwana bari bahagarariye inyungu z'igihugu barongoye uno munsi. Nk'abaserukira abandi nta na rimwe turigera twumva bagira bati turatumiye abahoze ku rugamba bahoze mu gisirikare ca kera. Nta n'umunsi wari rimwe turigera twumva iryo jambo rivugwa nta butumire bwavyo turabona kandi n'ubwo buyobozi bwacu bukuru bujejwe abahoze ku rugamba nta n'umunsi n'umwe turigera twumva batubwirira ikintu kuri ico noneho tubona bivuga neza. Ni integuro y'umugambwe rero ntitwohava twiyumvira ko bohava bavuga kuri twese. Indwi yahariwe intwari yatanguye guhimbaza mu mwaka wa 2005 umugambwe CNDD-FDD wahoze ugwana na leta y'u Burundi ushitse ku butegetsi hari nyuma y'imyaka 2 uhagaritse intambara. Ivyo navyo vyaturutse mu bigano vya Arusha vyahuza abanyamigambwe n'imihari yose yagwana na leta y'u Burundi vyahavuye bishika ku masezerano ya Arusha. Igenekezo rya 16 kwezi kwa 11 uko umwaka utashe uwo mugambi uri ku butegetsi mu Burundi urahimbaza uwo munsi mukuru wahariwe intwari. Uno mwaka ibirori byo gusozera iyo ndwi bikazobera ku mugwa mukuru w'intara ya Ruyigi mu buseruko bw'u Burundi. Desire Tungimana, Kigali, Ijwi rya Amerika. Tukiri mu Burundi hatangiye gahunda yo gukingiza indwara z'ibyaduka zifata amatungo cyane cyane ihene n'intama. Iyo gahunda yatangiriye mu ntara ya Cibitoke ikazamara ibyumweru 2 hakingirwe amatungo arenga miliyoni 3 mu gihugu cyose. Inkuru ya Thierry Vendayishimiye. Iryo sekeza ryo gutanga incanco ku mpene n'intama aritegekanijwe kubera mu mazone yose agize Burundi. Byatangurijwe muri zone Ndava komine ya Buganda mu ntara ya Cibitoke mu ntango z'iyindwi. Umushikiranganje ajejwe ubworozi Sanctus Niragira ari nawe yafunguye ico gikorwa ku mugaragaro atera kama borozi b'impene n'intama kwitabira iryo sekeza. Dusavye abajejwe ubworozi bose gukorana umwete no bwira kugira ico gikorwa kizogende neza. Bakorane mu runani n'abajejwe intwaro kugira ntihagire igitungwa gisigara kidacandaza. Tukaba duhamagariye aborozi bose kuzana ibitungwa byabo kugira bikingirwe ico kiza ntibazohave bibuka kubogora basheshe. Impene n'intama zishika kuri miliyoni 3 nizo zitezwe gucandagwa. Impene n'intama zose zishika n'amezi 3 kuduga ziri mu zizohabwa ubwo rucanco. Umushikiranganje Sanctus Niragira avuga ko mu kurangura ico gikorwa abaganga b'ibitungwa bazosanga aborozi mu mazone yose. Kugira ico gikorwa gishoboke twarashize mu mazone yose y'igihugu cacu abaganga b'ibitungwa bazokora ico gikorwa bakaba bazosanga aborozi mu bibanza bitandukanye biri ku mitumba iwabo kugira bacandage ibitungwa byabo.
Impene n'intama ziri mu bitungwa bibeshejeho abanyagihugu benshi mu Burundi. Mu myaka iheze ibyo bitungwa byarageramiwe n'indwara y'akaranda itigeze ivugwa izina ryayo. Aha twovuga nko mu mwaka wa 2018 ayo ndwara y'akaranda yahitanye impene n'intama zishika ku 4,000 mu ntara ya Mwaro, Gitega na Kirundo. Naho mu mwaka wa 2019 intama n'impene zirenga 400 zarahitanywe n'ako karanda mu ntara ya Ngozi nk'uko byashikirijwe n'ubushikiranganje bujejwe ubworozi. Kuri ubu hatanzwe izo ncanco kugira ngo ivyo bitungwa birindwe bitaragwara. Ijwi ry'Amerika ryavuganye na bamwe mu banyagihugu bo mu ntara ya Cibitoke ahatangurijwe iryo sekeza aho bari bitabiriye ako kamo. Mu kugira nzanize impene nuko baduteye akamo kugira ngo tuze kuzikingiza ingwara z'ibyaduka ziko zifata ibitungo. Akamo gituma yitabye nuko nabonye cyagiye yangwara yazifata cyane. Namanda ndaza yatigumanze kuva gisa. Twayibonye neza kugira ngo mudukingire ibitungwa ikumane ubuzima bwiza. Abo banyagihugu kandi bavuga ko indwara y'akaranda yateye ibitungwa byabo mu myaka iheze yabateye ubukene. Basigura ko ibitungwa bahora bikora ko byishwe n'iyo ndwara. Nkuba zivagisha ndebona aho gihazoza akarusha. Iyo ngwari hagizo havihera. Nari mewe nabi nyene nuko n'iki gihe nabona ihene nayikenera kuyigurisha nkabura bayingurira. None ubu ngubu bakabazire kuyatiniza bagwe kabaturigo turabaga turya inyama. Uko nibyatunezereje kuko ibitungwa byacu bigwaye. None rero ubu rero twabonye umugambi mwiza wo kutuvurira ibitungwa. Manishima. Mu ntara ya Cibitoke yonyene hategekanywa gucandagwa impene n'intama zirenga 130. Muri komine ya Buganda gusa hazocandagwa izishika ku 36. Ubushikiranganje mu byo bujejwe harimwo ubworozi busaba aborozi bafise ibitungwa bimirije kubaga ko batohirahira ngo birigwe barabijana kubicandagisha. Ku ruhande rumwe kwaba rukonona ubwo rucanco, ku rundi ruhande sigwiza ku magara y'abantu baginyama zivuye muri ivyo bitungwa. Thierry Ndayishimiye, Ijwi ry'Amerika, i Kigali. Kuri uyu wa kane kandi biteganijwe ko urukiko rw'ubucuruzi mu Rwanda ruburanisha abo mu muryango wa Asinapol, Rwigara na banki y'ubucuruzi ya Cogebank baraburana ku ngingo yo guteza mu cyamunara imitungo ya nyakwigendera Asinapol Rwigara. Mu bihe bitandukanye iyi banki yakunze kumvikana ivuga ko Rwigara yibereyemo imyenda ku nguzanyo yari yarafashe muri iyo banki, umuryango we ukavuga ko nta mwenda ayifitiye. Aha ni udusoreje